mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, igahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza ashobora kuboneka kari mubi, mugabo hari n'igihe usange Imana yadungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu. Navyo birabaho. Rero muri make kuko Imana niyo, nimba twemera Imana kuko byose bifatiye ubwa mbere ku kwemera, nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu byose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitse ko, Imana ikabireka bikaba, nuko by'ukuri iba bifise intumbero, kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero, kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa, burya abaganza mu bihe kanaka n'ibindi bihe bigenda bibisikanya. Rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe abantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda umugenerali, kubera ko hariho intambara zizaduka, ivyo ikabireka. Kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore atari umugwanyi. Ivyo navyo birabaho. Rero jewe ndemera yuko ukuganza kose, peu importe uko abana bandi dushobora kwibona canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abari we arongo ico gihe, ashobora kuba akora amarorerwa mabi canke ashobora kuba akora vyiza, mugabo muri make ivyo Imana irinze ibireka bikaba aba yavuye ku Mana.